Eso ya estamos haciendo aha turiko turakora inyigisho dukoresheje amaboko, inyigisho z'abana bato. la clase de cachorrito. Aha ni mu ishuri ry'abana bato b'intare, capura nk'uko nyene, ni vyiza ubicapuye neza. Porque para que te quede tiene que quedar así. Está bueno. Aho bimeze neza, Sí, está buenísimo esa mente. ni vyiza cyane uko ubipimye, uko nyene bireha. Toda la escritura Ivyanditswe byose hablada desde el Antiguo Testamento vyavuzwe guhera mu isezerano rya kera kugeza muri iki gihe cyacu, es cuando hay ese cambio de dispensación. bivuga ku gihe hazoba impinduka z'ikiringo. Ivyanditswe byose bitarashitswa, Ahora en este tiempo es que se ubu rero muri iki gihe niho bishitswa. o sea, la realidad, Ni ukuvuga esas escrituras se ukuri cumplen kw'ivyo vyanditswe ahora, gushitswa ubu, las que corresponden ibijanye estamos nosotros en estos cuerpos n'igihe terrenales, twebwe tukiri muri iyi mibiri yo ku isi. corresponden para Ibijanye navyo el tiempo de los cuerpos n'igihe cyaho tuba turi mu mibiri ihora hihawe ubwiza, ari byo byo guhera. Reka dushireho umwanya ya minsi 30 ukabandanya. Ivyo rero ni ivyanditswe bizoba bijanye n'ico gihe, pero que fueron habladas ariko ivyanditswe byavuzwe n'abavugishwa n'Imana se cumplirían en medio de la raza ko humana, vyoshikirijwe hagati mu bwoko bw'ibiremwa abantu tukiri muri iyi mibiri corruptibles y temporales. ibora imara igihe gato. Este es el tiempo, Iki nico esta es la gihe, generación, uru nirwo runganwe, este es el territorio iki nico kibanza, aka niko kanya para que todas esas escrituras kugira ngo se ivyo vyanditswe vyose bishitswe. y vean, él ha venido Kandi murabona desde yo yagiye uhereye ku irema, obrando en medio del pueblo yagiye irakorera mu bantu, y llevando a cabo el programa iriko irakora irashyitsa integuro correspondiente a cada dispensación. yabijanye ihwanye na buri kiringo, ikarungika intumwa Lleva a yayo cabo esa obra igakora icyo gikorwa a través de las dispensaciones. mu kiringo, Dios obrando. aho Imana yagenda irakora izirakora. Vean, para ir rapidito así. Kugira ngo tugende n'ingoga na n'ingoga nk'uku, harageze mu gihe cy'abacamanza, Que es donde aho niho vemos la teocracia aho turabona ko hari intwaro ya teokrasi. reinando a través Iyo de yari Imana iriko iraganza biciye mu bacamanza. Uwa nyuma yabaye Samweli, ariko murabona ko hari abantu quería tener un rey como los demás, bifuje kugira umwami nk'abandi bantu bose lugares cercanos, bo mu bibanza byo hafi yabo, bifuje ko bogira umwami. y ahí fue lo que ocurrió con Ibyo rero nivyo vyabaye, basavye ubwami el corazón de Dios, sino budahwanye n'uko umutima w'Imana ugomba, ahubwo buhwanye n'uko umutima w'abantu ugomba. Kandi Imana yarabubahaye ubwo bwami, Saúl. yarabahaye Sawuli. No era lo que Dios deseaba. Ibyo si byo Imana yifuza, ariko murabona Imana yarabibahaye mu bugombe El buhaswe. rey conforme al corazón de Dios. Umwami ameze nk'uko umutima w'Imana ugomba yari akiri umuhungu muto. Ahí pidieron la monarquía. Aho rero barasavye monarchi, Un hombre reinando. aho n'umuntu yabaganje mu kibanza c'Imana, aganzirije Imana. Ariko iyo ntwaro ya teokrasiya izogaruka bundi bushasha El reino milenial. mu nganji y'imyaka 1000. Pero miren, Ariko murabe, no sé aquí si hay, pero miren, Dios venía ni murabe, reinando, Imana yari yagumye iba iriko iraganza, reinando, yari niyo yaba iriko iraganza biciye mu bacamanza. luego viene Dios, Hanyuma Imana se lo concede irabaha ese rey. irabaha uwo mwami, irabemerera Sawuli, iramubemerera Pero Sawuli. tenía creciendo a David, Ariko yari ifise Dawidi akiriko arakura, yari ari ngaho. que era el rey conforme al Uwo corazón. rero niwe yari umwami ameze nk'uko umutima w'Imana ugomba. Y por cuanto Kandi David kubera ko Dawidi está allí mostrando lo que será hariya yariko arerekana ibizoba, ubwami bwa Mesiya, ubwami bw'intebe y'ubwami ya el Dawidi, milenio y la eternidad, ari bwo buzoganza mu kimombi n'ibihe bidashira. Dios estaba mostrando allí Imana yari kirerekana hariya ese reino eterno. icyari kuzoba ubwo bwami buhoraho. Vean que luego después Kandi murabona ko hanyuma sigue esa
dinastía hakomeje uwo muryango uvamwo abami. en el tiempo de Salomón. Kandi mu gihe cya Salomo uwo niwe yabandanije kandi niwe yubatse ingoro. Mire la importancia de Salomón. Ni muraba akamaro ka Salomo, En el tiempo de Salomón kuko mu gihe cya Salomo fue cuando Dios le mostró aho niho Imana yamweretse abakerubi babiri. Abo ntibari el bahari tabernáculo de Moisés. mu ihema rya Mose. O sea, no estaban en el tabernáculo de Ni Moisés. ukuvuga mu ihema rya Mose ntibari barimwo Porque estaban abo babiri, kuko hari babiri, abakerubi babiri bato bato eran de oro macizo. bari bakozwe mu izahabu gusa, bari hejuru y'umutemere wo guhongererako. Estaban esos dos grandes. Ariko ntihari abo bandi babiri, abakerubi babiri banini cyane b'urubaho rw'umweru ayo batwikirije zahabu, aribo bashushanya ubukozi bwa Mose na Eliya. Kandi Mose rero yarabashyizemo ngaho. Luego de eso, Inyuma yaho, ahí fíjense que Salomón, aho nimurabe Salomo, por cuanto no hizo lo correcto, kubera ko atakoze ibibereye imbere y'amaso y'Imana, Dios entonces le dice que va Imana rero yaramubwiye kwizokuraho ubwami bwiwe, y va a dividirlo. ikabugabanganyamo ibice. Aho rero niho Esta parte muy importante. hinjira igice ngirakamaro cyane, icyo nariko ndabona ku mugoroba na nejo. Nimurabe, Yo lo iba a tener en el nari kuba ndabifise mu biro, ariko tubifise nuko ni byiza, hoy kuko los del África están reunidos. uyu munsi abo muri Afurika barakoraniye hamwe hariya. Ni nka saa saba cyangwa saa munani zo ku muhingamo, barafise igikorane cy'abakozi b'Imana abo muri Kenya, abo mu bibanza bitandukanye byo muri Afurika. Enviamos un saludo Abo rero turabarungikiye intasho, bene data bose ba hariya bakoraniye muri Afurika. y le enviamos Kandi el audio y después el video. turabarungikiye audio, hanyuma bazoronka na video. Murabona audio, ijwi Llega más rápido porque rirashika n'ingoga, kuko ntiriremereye cyane nk'uko tubivuga mu matelefoni, ntiriremera cyane, ahubwo rirashika. Birabangutse kuri sabikanya nabo, vea el video, naho hanyuma baheza bakabona video. ver por aquí Ariko reka ndabe ngaha para mencionar los lugares porque ya kugira que ngo mvuge ibibanza, kuko tunabaramukije. están de Hariho abo mu Rwanda, Zambia muri Zambia, Kenya, mu Burundi, muri Kenya y todos los países n'ibindi que están allá bihugu reunidos byose aho bakoraniye uyu munsi mu bikorane by'abakozi b'Imana. Dios tiene pueblo allá. Murabona Imana irafise ihanga hariya muri Afurika, Está Dios preparando igihe Imana iriko irabategura nabo nyene kugira ngo baronke isezerano ryo guhindurwa. y en Primera de Reyes, Kandi mu bami ba mbere en el capítulo 11, mu kigabane cya 11, miren lo que dice nimurabe icyo havuga, para tener el cuadro completo kugira ngo mubone ishusho yose ikwiye de esto que vamos a estar mostrando y'ibi tugira twerekane de ngaha forma sencilla mu buryo buciye bugufi, y abundando más de lo que ya Dios nos ha twagure dado. cyane ku bijyanye n'ivy'Imana yaduhaye. Y empezamos con Kandi con unos dibujos así que- dutanguriye ku bicapo nk'uku. Rero iri ni ishure ry'abana bato b'intare, ariko n'iry'abakuze n'abana bato nabo. Miren el verso Nimurabe ku murongo 9 del capítulo 11. w'icenda mu kigabane cya 11. Ahí me corrigen si esa es la escritura. muze Dice, kunkosora "No, nimba atari icyo cyanditswe, maze uhoraho arakira Salomo, kuko umutima wiwe wavuye kuri we, kandi uhoraho Imana y'Abisirayeli que se le había ari we aparecido yari dos veces, yaramwiyeretse ibihetangabo y le kabiri, había mandado a kandi hacer yari de esto, yaramutesheje que no ivyo siguiese a ngo dioses ntazakurikire izindi mana, ajenos, mas él no guardó lo que le mandó. ariko ntiyumvira icyo uhoraho Y yamubariye. Jehová dijo a Salomón, Nicyo cyatumye uhoraho abarira Salomo "Cuanto ha habido esto en ti, ati ko wakoze y no has guardado ivyo mi pacto y mis ntiwitondere estatutos, isezerano ryanjye n'amabwirizwa yanjye te he de ti el nakugeze, reino, sinzogenda y lo entregaré a tu siervo, ntagushikuye ubwami nkabuha umusavyi wawe. a tu siervo, no es Umusavyi wawe si umwana wiwe. Aho rero Imana yari iganisha kuri Yerobowamu.
Sin embargo, sigue en el verso 12. turabandira ku murongo wa cumi na kabiri. Mugabo sinzobikora ku ngoma yawe ku bwa so Dawidi, Lo romperé de la ariko mano de tu hijo. nzobushikura umwana wawe. Uno dice, pero Aha rero umuntu yavuga ati rindira, amaboko y'umwana wawe aho hariko rero haganishwa kuri Robowamu. es hijo de Uwo Salomón. Pero no romperé yari umwana wa todo el reino, Salomo. sino que daré nabo nyine una tribu sinzomushikura tuya, ubwami bwose, ariko nzomusigariza umuryango umwe ku bwa Dawidi umusabyi wanje no ku bwa Yerusalemu la cual yo he elegido. iyo natoranije. Esa es la tribu de Judá. Uwo ni wa muryango wa Yuda. Y Jehová suscitó un Maze adversario uhoraho a Salomón, ahagurukiriza Salomo umugwanizi, niwe Hadadi umunyedomu, yari uwo mu nzu y'umwami wa Edomu igihe Dawidi yatera y Edomu. subió Joab, el general Yowabu umugabisha w'ingabo ziwe yaduze guhambisha abaguye ku ntambara, araheza ageseza izina muhungu wese wo muri Edomu. Ubu naho tujye ku murongo wa 26 muri iki kigabane nyene cya 11, dice, haravuga hati, maze Yerobowamu mwene Nebati, murabona uwo rero ni wa mushumba mwene Nebati umwefurayimu. Aha muri data William yaranditse ko ngo Efura ni ukuvuga bingana Efurayimu, wo mu muryango wa Efurayimu. Iyo ni ya miryango 10 yo mu buraruko w'Isereda, umunyefurayimu w'Isereda, umusabyi w'umwami Salomo. Nawe aramugarariza, nyina yari umupfakazi yitwa Zeruwa. Ibyamuteye kugarariza ni ukuvuga yaragararije umwami Salomo. Ibyamuteye kugarariza umwami byatanguye bitya: Salomo yariko arubaka imiro, asana n'ikirengero cy'uruzitiro rw'igisagara cya se Dawidi, kandi Yerobowamu uwo yari umuntu w'umuhinga. Nuko Salomo abonye uwo musore ko ari umukozi w'umunyamwete, amugira umukoresha w'ibikebere byose by'abo mu muryango wa Yosefu. Uwo aho ni mu muryango wa Efurayimu. Ni ukuvuga kuko byaciye kuri Efurayimu, yabishikirije Efurayimu, ni ukuvuga uwo muryango. Maze umunsi uri izina Yerobowamu avuye i Yerusalemu, Ahiya w'Ishiro avugishwa n'Imana ahwanira nawe mu nzira, kandi Ahiya yari yambaye umwambaro musha. Nuko bari ngaho bonyene mu gahinga uko ari babiri. Maze Ahiya afata uwo mwambaro musha yari yambaye awutaburamwo ibitabu 12. Yaranditse ko ngo umwambaro bingana imiryango 12 ya Isirayeli. Ibyo nari kubivuga mu aka kanya mu ntasho zo muri Afurika ndi mu biro, ariko reka tunabikorere ngaha turi kumwe n'aba basore. Nicyo gituma twacapuye nafotoye aho nari gusoma, nicyo gituma biri ngaha. Aho rero sindi kongera ndabisoma muri Bibiliya, ariko vyanditse ngaha nabifotoye. Rero turashobora kugira ngo mubitahure neza mwebwe, mu bwenge ntihave hazamwo ibindi bintu ngo mwibaze ati mbega rikasoma gute. Turiko tubivugana hagati yacu. Nimurabe ingene ubwenge bw'umuntu bushobora kuyoba, ubwenge bwa kimuntu, kuko ubwo nyene ubwenge icyo bukora buca kugerageza gusobanukirwa ibintu, kubyiyumvira ko birebire kugira ngo hanyuma umuntu abandanye. Kandi ubwenge mu mwanya umwe hanyuma akebutse akavuga ati sinari namenya hari karasoma, aho umuntu akavuga ati reka nsubire inyuma nsubiremo nsome ndabe. Ubwo bugenzuzi vuba tuzobugira, aho tutazotegerezwa kuza turaraba ku ruhande ibintu vya kimuntu cyangwa ibyo ku isi, ivyo ngo bihave bidukura mu iyerekwa ry'ubuvugishwa dufise, kuko buri kanya wewe wategerezwa kuba uri kuri yumvira ati mbega naringeze he. Nimurabe ivyo ndavyiyumviriye. Raba rero ivyo ubu birabaye, biratubereye inyigisho, kuko hari igihe benshi bacavuga ati mbega ariko aravuga ngo yaranditse ku ruhande kandi ariko asoma muri telefone atari mu gitabo.
ivyo bishobora kuza mu bwenge aho umuntu yogavye ku biriko biravugwa agatangura kwibaza ati mbega ariko asoma he ko bitanditswemo mu telefone sinzi ko umuntu ahuye. Ivyo rero biratubereye n'inyigisho, ni vyiza, reka dukomeze. Yaranditse ko ngo umwambaro bingana imiryango 12 ya Isirayeli abarira Yerobowamu ati ntiwabire ibitabu 10, maze Ahiya uwo mwambaro musha yari yambaye awutaburamwo ibitabu 12. Abarira Yerobowamu ati ntiwabire ibitabu 10 kuko ko ari Uhoraho Imana y'Abisirayeli agize ngo agiye gutabura ubwami abukure mu maboko ya Salomo aguhemwe imiryango 10, ngo ariko we azomusigarana umuryango umwe, ngo ku bwa Dawidi umusabyi wiwe no ku bwa Yerusalemu umugwa yitoranirije mu miryango yose y'Abisirayeli, ngo abitewe n'uko bamutaye bakaja gusenga Ashitoreti imanakazi y'Abasidoni na Kemoshi imana y'Abanyamowabu na Milikomu imana y'Abamoni, ntibagendere mu nzira ziwe ngo bakore ibyo abona ko bibereye, bitondera amabwirizwa yiwe n'ivyagezwe vyiwe nk'uko Dawidi se wa Salomo yagenze. Yaracapiye ku inyenyeri ya Dawidi, wariko ntazomunyaga ubwami bwose, wazomureka akomeze kuba umwami iminsi yose azomara, no kuvuga Salomo, ngo ku bwa Dawidi umusavyi wiwe yitoranirije, ngo kuko we yitondera ivyagezwe vyiwe n'amabwirizwa yiwe, wariko ubwo bwami azobunyaga umwana wiwe abuhe wewe ya miryango 10. Nibwo ya miryango 10 ngo yamara uwo mwana wiwe azomuha umuryango umwe Yerobowamu. Aho hariho n'umuryango wa Benyamine, yamara uwo mwana wiwe azomuha umuryango umwe ari uwo wa Yuda, ngo kugira ngo umusabyi wiwe Dawidi azahorane itara imbere yiwe i Yerusalemu, ngo wa mugwa yitoranirije ngo ahashire izina ryiwe. We yaranditse ko ngaho Luka 1:30, kuko aho muri Luka 1:30 reka tuharondere nimba muhafise, aho wa mumarayika mukuru Gabriel yabwiye Mariya. Luka 1:30, umumarayika aramubarira ati ntacutinya Mariya kuko ugiriwe ubuntu imbere y'Imana, umva uzosama inda uvyara umwana w'umuhungu, uzomwita Yesu, azoba mukuru, azokwitwa umwana w'Isumba byose, kandi Uhoraho Imana azomuha intebe ya sekuruza Dawidi, azoganza inzu ya Yakobo ibihe bidashira, kandi ubwami bwe ntibuzogira iherezo. Aho Imana yongera gutanga isezerano hariya yari kirabwira Mariya iri mu isezerano yuko ubwo bwami, iyo ntebe y'ubwami ya Dawidi ko izogarukanwa, nukuvuga hari kuzogaruka intwaro ya teokrasi. Icyo gituma yanditse ko ngaha ngo yamara uwo mwana wiwe azomuha umuryango umwe, ngo kugira ngo umusabyi wiwe Dawidi azahorane itara imbere yiwe i Yerusalemu, wa mugwa yitoranirije ngo ahashire izina ryiwe. Icyo gituma yanditse ko ngo Luka 1:30, maze wewe azokwabira aguhe kuganza nk'uko umutima wawe ugomba kose, ngo kandi uzoba umwami w'Abisirayeli. Aha yari karabwira Yerobowamu ngo none rero niwumvira ibyo azokubarira byose, ukagendera mu nzira ziwe, ugakora ibyo abona ko bibereye, ngo ukitondera amabwirizwa yiwe n'ibyagezwe vyiwe, ngo nk'uko Dawidi umusabyi wiwe yagenza, ngo nuko azobana nawe ngo agushingire inzu itazovaho. Aho yaranditse ko ngo umuryango uvamwo abami uzoragwa mu mwuzuro. Iyo we aza gukora ivyo, umuryango wa Yerobowamu wari kuragwa mu mwuzuro. Navyo nyene vyari kuba no kuri Sawuli, ariko ntiyarindiriye. Yo estaré contigo y te edificaré casa firme, ngo nuko azobana nawe ngo agushingira inzu itazovaho nk'iyo yashingiye Dawidi, ngo kandi azoguha Abisirayeli, ngo nuko azotituza uruvyaro rwa Dawidi, ngo aruhoye ivyo, ngo ariko si ugushitsa ibihe byose. Nuko Salomo arondera ingere yo kwica Yerobowamu, ariko Yerobowamu ava hasi ahungira muri Egiputa kwa Shishaki umwami wa Egiputa,
agumayo gushitsa Salomo atanze. Miren, pasamos al capítulo 12, Nimurabe verso tujye mu kigabane cya 12 umurongo wa 16. Vamos a ver aquí. Reka turabe ngaha. Bueno, verso 16, lean. Ibyiza todo umurongo wa eso, lo que 16 ocurrió allí musomaho del hose disgusto ibyo y vyabaye ku esos muryango impuestos que él había puesto. ibintu yashizeho Allí el rey. Vamos al 25 umwami. para Reka tujye kuri darle un ejemplo con esa parte. 25 hanyuma 12, tuzosoma capítulo 12, verso 12 dice, umurongo wa 25 Entonces, haravuga ati reedificó maze Jeroboamu Yerobowamu a Siquemu yubaka en el monte de ishekemu mu mugambi y habitó en w'Abefurayimu ella. abayo, Y saliendo de allí, hanyuma avayo reedificó yubaka a Penuel. Y ipenuweli. dijo Jeroboamu en Maze su corazón, Yerobowamu yivuganya mu ahora se mutima volverá el reino atarega a la igihugu casa de kizohava kisubirira Si kuba este inzu pueblo subiera ya a Dawidi. ofrecer sacrificios Aba bantu en la nibakomeza casa de kuduga i Jehová en Yerusalemu Jerusalén, gutangira ibimazi porque mu el ngoro corazón de este y'Uhoraho, pueblo se imitima volverá a yabo Señor izosubira Jeroboam, kuri shebuja Yerobowamu rey de Judá. umwami w'Abayuda. que fue la tribu que le dio. Uwo ni wo muryango Allí, umuvugishwa yari karabwira igihe yari karabwira ibyo Y habiendo Yerobowamu. tenido consejo, hizo el rey Umwami dos araheza becerros de yigira oro. inama acurisha ibishushanyo by'amamasa bibiri by'izahabu. Rero nimuraba hakomoka umuryango wavuyemo ibyo bimasa bya zahabu, ni mu muryango Jeroboam, wa siervo Yerobowamu, de Salomón. umushumba umusabyi wa Salomo. No por la línea de Ntibyakomotse mu muryango wa Yuda, Roboam. ni mu muryango wa Robowamu. Y habiendo tenido consejo, Umwami hizo araheza el yigira rey inama dos becerros de acurisha oro, y dijo ibishushanyo al pueblo, by'amamasa bibiri bastante by'izahabu, habéis abarira subido a abantu. Jerusalén, he aquí Atarega tus dioses, oh Israel, birabagoye los cuales kwama te hicieron muduga i subir Yerusalemu de la eheraba tierra de Egipto. ngizi imana zanyu Puso uno en Betel, zabakuye y el mu otro gihugu en cya Dan. Egiputa yemwe Bisirayeli, Y maze esto fue kimwe causa- agishyira i Beteli esto fue causa ikindi de i Dani. pecado, porque Icyo el kintu pueblo iba a gihindukira adorar abantu delante de icyaha uno hasta kuko Dan. bagenda kucikubita Hizo imbere también casas bakarinda sobre los lugares bashika altos, no mu Kidani porque le dijo el profeta que no no ku hiciera Kidani, eso. kandi yubaka E n'utunyabugoro hizo sacerdotes del ahantu pueblo hari que ibitabo no eran de los hijos ku de Leví. mpinga z'imisozi atoranya mu Entonces bandi bantu bose instituyó Jeroboam batari fiestas abalewi solemnes abagira del mes abaherezi. octavo, Yerobowamu los 15 ashinga días ko haba del mes, umunsi mukuru mu conforme kwezi a la k'umunani, fiesta solemne ku munsi wako que se w'icumi na celebraba gatanu en Judá. uhwanye n'umunsi Y mukuru sacrificó bagira sobre i un Buyuda, altar. yosereza ibimazi ku Así gicaniro. hizo en Betel, N'i Beteli niko yabigenza, aha ibimazi bya bishushanyo by'amamasa yacurishije. I Beteli ahashyira abaherezi b'ibyo bitabo yatabishije ku mpinga z'imisozi, araduga ajya ku gicaniro yari yarubakishije i Beteli. Hari ku munsi ugira 15 w'ukwezi k'umunani, ariko kwezi yitoranirije ubwiwe agashinga uwo munsi mukuru w'Abisirayeli. Nuko araduga ajya ku gicaniro kugira ngo ahosereze imibavu. Rero nimurabe mu kigabane cya 13 donde nos dice, ahatubwira he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Yerobowamu Judá a Betel. agihagaze ku gicaniro agira yose imibavu, haza umuntu w'Imana avuye i Buyuda ajya i Beteli azanywe n'ijambo ry'Uhoraho, avuga n'ijwi rirenga avugishijwe n'ijambo ry'Uhoraho, abarira icyo gicaniro ati, ewe wa gicaniro, ewe wa gicaniro, uku niko Uhoraho agize ngo mu nzu ya Dawidi hazovuka umwana yitwa Yosiya, ngo kandi abaherezi bo mu bitabo byo ku mpinga z'imisozi bahora bosereza imibavu kuri wewe, uyo azobatanga bwa bimazi kuri wewe nyene, ngo kandi kuri wewe niho bazoturira amagufa y'abantu. Kandi kuri uwo munsi nyene abaha ikimenyamenya ati, iki nicyo kimenyamenya Uhoraho atanze, iki gicaniro kigira gisaduke, umunyota wo kuri cyo useseke. Maze umwami Yerobowamu yumvise ijambo uwo muntu w'Imana yasemereye avugiye kuri icyo gicaniro cy'i Beteli, amutunga ukuboko ahagaze ku gicaniro, aravuga ati, nimumufate. Uwo mwanya ukuboko yari amutunze guca kuranyunyuka, bituma adashobora kukwigarura kanako. Ni ukuvuga ntibyamuhimbaye ibyo umuvugishwa yari avuze ngaho, ubwo nyine acaka kumutuma urutoki kumucira urubanza. Amutunze aravuga ati, nimumufate. Ni ukuvuga ngo bamugire imbohe bamufate. Uwo mwanya ukuboko yari amutunze guca kuranyunyuka, bituma adashobora kukwigarukanako. Nicyo gituma mw'iki gihe biragoye cyane ko umuntu asubira guhaguruka kuvyuka. Hari icyanditswe kivuga ko
kugwa muri iki gihe ko biheza bikagorana cyane ko umuntu asubira guhaguruka kuvyuka. Y el altar se rompió. Igicaniro cyaco gica kirasaduka, umunyota wo kuri cyo uraseseka, nk'uko ikimenyamenya uwo muntu w'Imana yabahaye kiri abivugishijwe n'ijambo ry'Uhoraho. Maze umwami abarira uwo muntu w'Imana ati, ngingo Uhoraho Imana yawe ampangaze unsabire, ukuboko kwanje gukire. Nuko uwo muntu w'Imana yinginga Uhoraho, ukuboko k'umwami kurakira, gusubira kumera uko kwahora. Kubw'ijambo murabona ry'umuvugishwa. Maze umwami abarira uwo muntu w'Imana ati, ngwino tujyane iwanje ndakoze Imana nteko ndagutasure. Uwo muntu w'Imana yishura umwami ati, naho wompa igihimba cy'ibyo mu ngoro yawe ntaho twojyana iwawe, kandi sinshobora kugira icyo ndira ino canke ngo ndahanywere n'amazi, kuko ariko ijambo ry'Uhoraho ryanyihanikirije ngo sinze ngira icyo njya canke ngo nywe n'amazi, kandi ngo nsinze nsubire mu nzira nazananye. Nuko aragenda ajyana iyindi nzira, ntiyasubira mu nzira yazananye aza i Beteli. Aho rero hanyuma hariho iyindi nkuru ngirakamaro cyane, ariko murabona ahazananye murabona umuryango wavuyemo ikimasa cya zahabu cyazananye mu muryango w'uwo mushumba, uwo musabyi, umushumba wa Salomo, uwo yabaye Yerobowamu. Yarahawe iyo miryango 10. Rero murabona Imana ikuyeho ubwami, kuko nk'uko twabivuze mu kanya, yo yagiye iraganza. Turabona kugeza hariya mu gihe cya Samweli yabaye uwa nyuma wo mu bacamanza. Imana yariko niyo yaba iri kiraganza biciye mu muntu, ni ukuvuga iyo yari intwaro ya teokrasi, intwaro y'Imana biciye mu muntu. Ariko bo bifuje umwami, haraheza hashyirwaho intwaro ya monarshi. Uwo n'umuntu aba aganjirije Imana, aganja mu gishingo cy'Imana. Murabona rero aho ko Imana yakuyeho ubwo bwami, haza umuryango wa Efurayimu, ni ukuvuga biciye muri Yosefu mu kuboko kwa Efurayimu. Nibyo uwo ni umuryango wo mu miryango 10 yo mu buraruko, ariyo yitwa imiryango ya Isirayeli. Imiryango 10, imiryango ya Isirayeli. Ngaha naho Robowamu ariwe yari umwana wa Salomo, harimo umuryango wa Yuda n'uwa Efurayimu. Munyihanganire, Benyamine ahubwo. Aha umuryango wa Yosefu, iyo ni imiryango yo mu buraruko biciye muri Efurayimu, ariyo yitwa imiryango yo mu buraruko, niyo Isirayeli, yitwa Isirayeli. N'imiryango yo mu bumanuko igizwe n'imiryango 2, Yuda na Benyamini. Kandi rero uwo muryango, muri uwo muryango murabona ingene hagenda haratandukanywa aho hantu hakomoka ibyo bintu bibiri, izo nkomoko zibiri. Rero hacyatangura bwa buvugishwa bwa Daniyeli, aho hatangwe rya yinga rigira 70, aho hatiye haseruka hashika Mesiya. Mu kuza kwa Mesiya rero haciye hatangura kwegerana bundi bushasha inkoni zibiri. Ariko iryo yinga ryarahagaze. Iryo yinga rihagaze, Imana aho ariya yari kirugurura agahe umwanya kanaka w'igikorwa, aricyo giheza kikagera ku musozo, ku gusozerwa kukwimikwa bundi bucasha ubwo bwami bwa Dawidi. Ubwo havuzwe ko hatari kuzobura umwe mu uwo muryango azokwicara ku ntebe ya Dawidi. Kandi harabugushika rero muri iki gihe cya nyuma, aho mu izi mpinduka z'ikiringo
Dios ahí, imana ngaha con la promesa de Ezequiel mu capítulo isezerano ryo muri 37, Ezekiyeli ikigabane cya en 37 donde es restaurado nuevamente su aha trono aho de rey, hagarurwa bundi bushasha intebe y'ubwami ya y Dawidi, en donde esas 10 tribus, kandi aho vean, iyo miryango por 10 un lado, murabona ku ruhande la tribu rumwe de Judá, umuryango la wa cual Yuda vino Jesús, ari wo el Yesu Mesías, yakomotsemo, Mesiya mu kuza kwe kwa mbere. y por otro lado Ku rundi ruhande naho vemos la vertiente, turabona ahakomo inkomoko ese becerro de oro, ahakomotse cya kimasa en cya donde vuelve zahabu. nuevamente a haber, Aho rero haragaruka bundi bushasha hakabaho donde se agahinyuza, encuentra nuevamente esas dos líneas, niho haboneka haba hari bundi bushasha iyo miryango esa ibiri, simiente de la serpiente, ese umwe rastro de la rukaba ari serpiente, uruvyaro rw'inzoka, vean donde viene wa muryango nuevamente w'inzoka. encontrarse Murabona aho ugaruka kubonekera bundi esta bushasha, ocasión, ariko muri aka kanya ahí, que es el lugar aha perteneciente al tabernáculo, aricyo kibanza el templo de Moisés, de Salomón, y el mu tabernáculo ngoro de ya Moisés, Mose que no es mu la ngoro ya parte del lugar Salomo santísimo, cyari igice cy'ikibanza ese cy'ahera lugar cyane. santísimo, Rero ngaha mu kibanza cy'ahera cyane eso que ocurrió aquí, niho ibyo byabereye ngaha, ahaho ntibishobora kubera mu kibanza cy'ahera por cyane. tanto ahí el hermano Branham lo llama Rero para aha mwenda Tabranamu yavyitse ngo o sea, ugufukura, el no kuvuga tribunal. yahabise ngo ni Una sentare. cita, Ni umurongo primer reto en el monte ahavuga ngo Carmelo, agahinyuza ka mbere kabereye ku musozi monte Karumeli, agahinyuza ka kabiri ku musozi wo tercero, guhindurirwako, monte de agahinyuza ka gatatu ku musozi Siyoni. pero vamos, mira a ver si lo consigue. Raba Ahí nimba sería mwobona murondera iryo jambo ryitwa ngo yavuze viene ngo entonces a ocurrir eso rero haraheza hakaba ivyo muri iki gihe cya nyuma en donde mu ntambuko llega el momento ahagera para arrancar umwanya la semana número 70 de la parte w'uko final. hatangura iyinga rya 70 igice cyari gisigaye cyo mu buvugishwa bwa Daniyeli. Vamos a ver aquí, mire, Reka dice, turabe ngaha nimurabe haravuga hati la Biblia dice, la Bibiliya Biblia es, aha ni umurongo w'amajana 571. la Biblia debe ser Bibiliya acabada, ser itegerezwa acabada. gusozegwa, La dispensación gentil debe ikiringo ser acabada cy'abanyamahanga gitegerezwa kurangira con la gusozegwa edad de la iglesia. hamwe Cuando n'igihe este cy'ishengero, mensajero venido llega, igihe iyo por ntumwa supuesto, isizwe plantará la ibishitse, semilla nta de la nkeka Biblia azobibura ubuto bwo muri Bibiliya yose iyiva ikagera, desde la uhereye serpiente ku nzoka al mensajero de la lluvia kugeza temprana. ku ntumwa y'imvura y'agatasi. Nimurabaho uwo muryango ukomoka ariko arabivuga. Rero mu mvura y'urushana aho rero hazoca hagaruka umusozi Karumeli, Una confrontación. uguhangana. La Biblia cumplida al pie de la Bibiliya letra. ishikijwe Lo que empezamos a urudome leer al ku principio. rundi, nibyo twatanguye gusoma mu ntango. Ibyanditswe byose bitegerezwa gushitswa muri iki gihe, ibisigaje gushitswa. Juan el Bautista, Yohana su Umubatizi mensajero, intumwa ante su yiwe trono, en Malaquías imbere y'intebe yiwe muri Malaki gatatu yarabivye mu mvura y'agatasi, yankwa n'amashengero, amadini, abafarisayo n'abasadukayo mu minsi yiwe. Yesu nawe yaraje akora uguhangana ko ku musozi wo guhindurirwako. Este precursor Iyi nteguza de los últimos días se yo mu preparará minsi para la ya lluvia nyuma temprana. azobiba mu Jesús mvura será la y'agatasi. confrontación Yesu entre azoba la denominación uguhangana y fe, guhangana n'amadini cuando él n'ibyizegwa, venga, la confrontación, we n'ijambo ryiwe el rapto de su niyaza nombre. O sea, uguhangana ukuzamurwa k'umugeni wiwe. No kuvuga uko guhangana está llevando a cabo. uko guhangana kuriko kurakogwa ni kubw'izamurwa ry'umugeni La wiwe. primera fue en el Monte Carmelo. Agahinyuza ka mbere La segunda kabereye fue ku en el musozi Monte de la Karumeli, aka Transfiguración. kabiri kabereye ku La musozi wo tercera será en el guhindurirwako, Monte agahinyuza de ka Sion. gatatu kazobera ku musozi Siyoni. ¿Dónde es que habla de la desenmascaración? Ni hehe havuga ku bijyanye no gufukura? Ni ngaha nyene canke ni kuri 10:56 hashobora kuba ari aho, O 10:57. canke 10:57. Todo ese párrafo luego lo lee. Uyo murongo wose hanyuma Ahora murawusoma, vean que es rero la confrontación. murabona hariho ahabera uguhangana, ahabera Ahí agahinyuza. es donde aparece Aha rero niho ese haboneka ángel trayendo la
umumarayika ariko arazana ukugosora ukurobanura hagati y'iby'ukuri n'ibitari iby'ukuri. Ahora miren que Rero al llevarse a cabo murabona ko mbega mwahabonye la desembarque, haravuga ngo gufukura, nimwandika iryo jambo ngo y ahí aparece. gufukura. Así la traducción del Byashoboka ko bitanditswe gutyo mu icyo gitabo mwebwe mufise. A lo mejor es esta que dice confrontación. Aha havuga ngo uguhangana, hariyo ahandi hakavuga ngo ugufukura, hari havuga ngo uguhangana. Ni murabe uguhangana Dar a conocer. ni ukumenyekanisha. Es como allí en el Monte Carmelo. Ni nk'hariya ku musozi Karumeli Háganlo ustedes. yaravuze ati reka tubahe mwebwe turabe ibyo mukora. Barikebaguye, barakora byose, baratamba, barasimbagurika, bakora ibintu byose bibaho, No estaba la palabra ariko nta jambo ryari rihari, colocada en nta jambo ryari ryashyizwe mu kanwa k'umuntu n'umwe wo muri bo. Miren, cuando le tocó a Elías, Nimuraba igihe Eliya yari aramukiwe ashikiriwe, colocó todo. we yarategekanije byose arabishyira ku rutonde, Y luego por la palabra hablada. hanyuma kubw'ijambo rivuzwe. O sea, eso es lo que Ni Dios ukuvuga está haciendo. ivyo nivyo Imana iriko irakora muri iki gihe cya nyuma. Pueden saltar, pueden brincar. Barashobora pueden hacer gusimbagurika, bagataragurika, bagakora byose, todo. Dios está en un- ariko ijambo ry'Imana riri mu muntu umwe, y por medio de esa palabra, kandi biciye muri iryo jambo ririko riravugwa. Dios está preparando Uko niko Imana iriko irategura ihanga ryayo, iriko irarizanira ukwizera ko kunyakugwa, el silbo apacible. biciye mu ijwi rituje ryiyoroheje. Iryo ni ryo Imana irimwo. Ahora miren, vamos a dejar esa después. Rero hanyuma ndohasoma mu ico gitabo c'imirongo ciwe, Y está teniendo esa confrontación ahí. we aje akaba ariko arakorera uguhangana rero ngaha. Vamos a decir que aquí Reka tuvuge ko ngaha el Edén hari Edeni. y esa sola línea. Iyi rero ni mirongo, Ahora, sabemos que han ocurrido ciertas cosas en el turazi ko hagiye haraba ibintu kanaka mu nzira, ariko reka dusimbire aho ubwami bwakuweho. Twabonye ingene bwagabanganijwemo ibice, twabonye iyinga rya 70, twabonye rero se va ingene acercando, aquí se fue alejando, pero entonces se va acercando. ibi bigenda biregereza, ibi byagiye birigirwa kure, ibi navyo Y ven vyegereza. cómo Murabona forma, estaba leyendo en estos días también el twari ko mensaje turasoma muri iyi minsi kandi mu butumwa bwiswe ngo diyama ikomeye cyane, kuko birakora diyama. Vemos que luego Rero turabona ko hanyuma ivyo se consolida en la mano del profeta. izo nkoni zivatikanirwa hamwe mu kuboko k'umuvugishwa zigafatana. La Rero estrella de David. hacyasigara inyenyeri ya Dawidi. Y ahí está Aha rero ya lo que hari Dios le había dicho ivy'Imana allí yari yarabwiye hariya David. Dawidi. Y luego Hanyuma wa muvugishwa yabibwira Yerobowamu ko hatazobura umwe azokwicara ku ntebe. No mu marayika mukuru Gaburiyeli yarabibwiye Mariya nawe nyene. Luka ikigabane cya 1:30, aho niho twasomye. para esto, Kandi o sea, kubw'ibi vean, miren, ni ukuvuga ni el murabe gran diamante, diyama nkuru nini el cual ariyo está cortando esas iriko piedras iraringaniza amabuye mazima, nayo nyene ari amadiyama de ese gran diamante. aringanizwa avuye kuri diyama nini, kugira ngo gutyo El pueblo hakoreke ihanga en el milenio y el rizoba riri kuraganza mu kimpumbi no mu bihe bidashira. Y por eso es que podemos entender Icyo nicyo gituma dushobora gutahura mu buryo bwumvikana neza, kumbure muri ubu buryo nyene nk'aho umenga hemos estado mostrando mu ubu buryo uko tumaze iminsi tuza turavyerekana ibintu byose Imana iriko irakora muri iki gihe, kuko ni ikintu gikomeye cyane ivy'Imana iriko irakora, kandi byongeye icyarimwe nyene uguca bugufi kwavyo bituma benshi bibaca hejuru. pero lo que estamos viviendo Ariko ivyo turiko turabamwe uyu munsi, esa promesa de que no faltaría un ni rya sezerano yuko hatari kuzobura umwana azokwicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi, kandi uyu ni uwunesha en este
planeta ariko Tierra. araba kuri uyu mubumbe w'isi akiri muzima. Él dijo Ari we que cumpliría esa promesa yavuze ko yari kuzoshyitsa iryo sezerano atakiri nk'umwagazi w'intama ahubwo ari nk'intare en su obra de reclamo. mu gikorwa cyo kwisubiza. O sea que cuando ni ukuvuga ko se habla que viene él en su segunda venida, havuzwe ko we aza mu kuza kwe kwa no kabiri viene balando, ntaza ariko arabira, sino viene. ariko arabira ahubwo aza ariko arivuga asemerera. Apocalipsis 10 nicyo dice gituma ibyahishuriwe na 10 havuga esa parte donde ni cya gice aho marayika w'inkomezi descendiendo, aba ariko aba amanutse yivuga asemerera. o sea que el cumplimiento de la segunda ni ukuvuga venida ko del Señor ugushyitswa ko kuza kwa kabiri k'umwami ni mu kwivuga mu gusemerera. es una de las edades nta mu gihe na kimwe cy'ibihe by'ishengero yaje yivuga kuko yari akiri karavugira estaba abantu, llevando a cabo la obra yari como akiri ko cordero. arakora igikorwa nk'umwagazi w'intama. Y en el tiempo del hermano Branham, kandi mu gihe cya Data Branamu naho nyine ntiyari karivuga y también la asemerera, parte de la brecha que no mu gihe estaba él, cy'igihengeri aho we yari ari. hanyuma naho en la aparición de ese ángel, no mu gushika kwa wa mumarayika, cual les pasó de vista, uwo yarabaciye mu byahumye, byarabacitse ibyiwe bose uretse abatoranijwe gusa, saben ubicar ari bo bazi las piezas de rompecabezas, gushyira mu kibanza neza uduce twa wa mukino wa puzzle, uduce corresponde cada pieza, bakadushyira buri gace kose aho gakwiye kuba kari. estaba viniendo todavía. aho naho nyine umwami yari akiri karaza ari nk'umwagazi w'intama ariko aratanga ya makuru meza. ni muri aba igihe yaseruka Estaba hariya todavía la dispensación de la ley. ahari hakiriho ikiringo No había comenzado la dispensación de la gracia. cy'ubuntu, ntihari bwatangure ikiringo. ahari hari ikiringo cy'ibyagezwe, ntihari bwatangure icy'ubuntu. yaje mu gusobekerana kw'ibiringo hanyuma arashyitsa iryo sezerano. muri iki gihe cya nyuma naho nk'ibyo nyine byarabaye, Dispensación de la gracia, yaje mu kiringo cy'ubuntu entrelace, ariko arakora ugusobekeranya lo que sería yerekana el cumplimiento de ivyobaye ugushyitswa ko kuza kwiwe mu kiringo gishasha, mu kiringo cy'ubwami. Tampoco él estaba rugiendo. naho nyene ntiyari ko arivuga asemerera. mwebwe ntimushobora kuza kumbwira jewe ko yari ko arivuga asemerera ariko arazana Y por imituragaro. otro lado, ku rundi ruhande dando naho oportunidad de salvación, akongera como agatanga amahirwe y'agakiza, yari akiri nk'umwagazi w'intama. cada obra buri gikorwa cyose llevada a cabo en el momento gikorerwa mu mwanya, en donde mu gihe, se esté cumpliendo mu kanya kaba kariko kiba kiriko kirashyikirizwamwo hamwe n'ibintu byose biba biri muri icyo kiringo. bautismo, Imibatizo na bya bintu byose, lavatorio de pies, kozanya ibirenge, la cena, ingaburo yera. ariko yaravuze ati lo van a hacer. ivyo ¿Hasta cuándo? muzobikora kugeza Hasta ryari? cuando yo venga. kugeza Cuando ngarutse. yo venga, dejen de hacer eso. ninaza muheze mureke gukora ivyo, kandi muriko murabibwirwa. No, es que cuando él vuelva, viene atoya ahubwo niyaza azoza kurangiza ibyo atarangije, azoza kuvuga ubutumwa. Pero sabemos ya ariko kugeza ubu turazi lo que Dios está cumpliendo en este tiempo. ko iby'Imana iriko irashikiriza muri iki gihe cya nyuma n'ibyateguriwe inzira na Revera William Branham, kandi nk'uko we yabivuze Así se está cumpliendo. uko nyine niko biriko birashyitswa. Y está llevando a cabo kandi lo que él prometió. ariko arakora ibyo yasezeranye. ku iherezo ry'igihe hari kuzoba ihema nini katedrale, iyo yeretswe mu iyerekwa, aho niho hari kuzoba hariko hatangirwa ukwizera ko kunyakugwa. turafise ihema nini katedrale, turafise ihanga, turafise ubutumwa, turafise intumwa, kandi turiko turitegura muri uku kwizera ko kunyakugwa. ni ukuvuga kugeza ubu si ukuvuga ngo igihe hazoba, twaramaze kuba tubirimwo, Estamos turiko preparando turumviriza, turiko turitegura kugira ngo tujye mu kunyakugwa. para ellos, kandi para esa persona que kugira está ngo en bo el lugar, a lo mejor donde kugira ngo ba bantu bari mu kibanza ahantu mwebwe mutoshobora kwiyumvira na gato ko audio zibashikira zivuye muri iki kibanza, abantu bari kure. kw'abo bantu bagumye baba bariko baratakamba bifuza kuva kuri iyi si, kuko watoranijwe n'Imana, uruvyaro rw'Imana, forma parte del lugar santísimo. bakaba bagize igice cy'ikibanza cy'ahera cyane. kuri abo bantu isezerano ni ryabo, uko bazoba bari kure hose hashoboka.
Vean, allí dice para nimurabe los que hariya están haravuze ngo los que isezerano están n'iry'abari lejos, hafi vuelve n'iry'abari en kure ese momento, nimurabe ingene bundi bushasha ibyo bisubira gushikirizwa muri iki gihe cyacu ni ukuvuga están escuchando. kuri abo bose bariko barumviriza Nos habló nuestro hermano William. Todo listo. aho muri data buriya yaratubwiye ati muzoba mufise byose biteguwe igihe ibyo bizaba biriko biraba muzobe mwihuje kuri transmission ndetse no mu ndirimbo mwihuze n'ico kibanza kuri transmission hanyuma ntibashobora kumbwira ngo ati jewe ntibambwiye na kimwe we azobabwira ati narabibabwiye nimwigigwe kure yanje ni ukuvuga ni mwe mu w'Imana mwe mu yera uwakoreye mu ntumwa yarakoreye muri mwe data Branham yarakoreye muri mwe data William no muri iki gihe naho nyene azobabwira nk'ibyo nyene batoya ranakoze ibi na biriya oya raba ibintu bihe ngibi ni ukuvuga ko ijambo nyene niryo rizobacira urubanza rizobatsindisha barabwiwe ko mu ihema nini katedrale hari kuzoba hariko haramenyekanishirizwa imituragaro hamenyekanishirizwa guhishurwa kw'ikimataniro cy'indwi kandi ibyo nibyo biriko biraba kuko ivy'Imana iriko irakora n'ivyo iriko irafatanya inkoni zibiri kugira ngo himikwe ubwami aribwo bwakuweho mu minsi y'umwana wa Dawidi Salomo ni igikorwa cyo kugarura ibintu gusubiza ibintu mu buryo kuko mwibuke yuko umwami Dawidi ari usubiza ibintu mu buryo Imana ivyiriko irakora ni ugusubiza ibintu mu buryo kugarura ubwami bwayo na Eliya nawe nyene nico gituma hari na bumwe mu bukozi bwa ya myera y'ibiri ni ubukozi bwa Eliya kuko azanana n'abamarayika biwe ni ukuvuga azanana n'ingabo z'ububasha ivyo turabibona mu vyashuya na 19 rero ibyo byose murabona biriko birashikirizwa muri iki gihe aho iza nkoni zibiri zigaruka mu kuboko k'umuvugishwa ariko aha niho hariko harakorerwa rero kagahinyuza aha ariko haramenyekanishirizwa uruvyaro rw'inzoka na cya kimasa cya zahabu cyavuye kiva muri wa muryango wa Yerobowamu muri ya miryango 10 yo mu buraruko kandi byose biriko birakogwa mu buryo buciye bugufi cyane ku buryo bavuga bati oya niyo havuga ivyo bintu ni murabe byaramaze kuba biriko biravugwa mu buryo bufoboye cyane ibyo bintu byose kandi biriko birerekanirwa mu vyanditswe izo nkomoko zibiri zerekana icyo ari cyo uruvyaro rw'inzoka na cya kimasa cya zahabu ivyo rero Imana itagumizaho ubukozi bwa Mose na Eliya hari gusubira kuba bundi bushasha vyabereye hariya bari kuba bariko barabumba bashinga bundi bushasha ikimasa ariko Imana muri iki gihe ntiyari kubibemerera kuko uyu mugwi ntiwari kuzoba idini kandi ivyo nibyo jewe ndiko njejwe nibyo nshinzwe ko umugwi utaba idini kuko turi muri kagahinyuza ariho ihanga ubu murabona ku ruhande rumwe ririko rirunga ubumwe bariko barunga ubumwe kugeza aho bashika kukunga ubumwe gutunganye kuko ni murabe mwe data Branham yaravuze ati umugeni niyamenya ikibanza ciwe ni ukuvuga umwe wese azogera aho amenya aho yegukira hariho abandi ni murabe hariya Yuda hanyuma ntiyabandanije kujyana nabo harabaye haraciyemo agahe hariya aho wewe yari kwajya ahandi ariko abigishwa bari bamaze kumenya uwo ari we ntiyarakijyana nabo ntiyaragikoranira hamwe nabo ntiyarakihuza kuri transmission n'ihema kugira ngo tubivuge mu buryo bwumvikana neza yagenda hanze we atuma urutoke kuko mwibuke ko yavuze ati mwebwe nimwabona igitero kigana ku ihema no ku bukozi buba buri ngaho muze bumbe maso ivyo rero kugeza ubu turiko turabibona kandi buri gihe bigenda birakura cyane murabona ko kugeza ubu batacubahana gatoya ubu mu buryo bufoboye no kuvuga ko ivyabereye hariya kuri Yuda ntiyaragikoranira hamwe nabo ntiyarakiri kumwe nabo abo rero ni ba Yuda bo muri iki gihe ivyo no kubivuga nk'uko biri kandi nibo bavuga batoya nitwe turakagwi gatoya
ni byiza muri 12 ba hariya harimo umwe ni ukuvuga akagwi gatoya. Así que rero todo se está viendo byose biriko biraboneka exactamente como neza neza nk'uko byagenze mu kuza kwa mbere k'umwami, crucifican la palabra kuko nuevamente. barabamba ijambo bundi bushyashya jambo. Ahí es donde kandi están saliendo los Ananías y aho rero niho bariko baragaragarira ba Ananiya na Safira bo mwenda Tabaranamu yavuze en ko el cumplimiento de la visión bari de kuzokwaduka mu gushyitswa kw'iyerekwa ry'ihema. Aho niho ho kwadutse esos personajes. abantu nk'abo. Mensaje él dice, Mu butumwa bumwe yaravuze ati mencionar los nombres. nta no kurinda kubavuga amazina, Ya se identifican y se bonyene ubwabo bariyerekana bakagenda bariyerekana todas esas cosas desde las mentiras muri y todo ibyo eso. bintu byose guhera mu bubeshi n'ibyo bintu byose bagenda bariyerekana. Lo glorioso de todo ariko esto icy'ubwiza kiri mu ibyo bintu byose kandi ikintu gihagije Imana kigihimbara, ni ukuvuga ikiyuzuza ibyishimo ni uko yo ifise ihanga ririko riritegura kandi ryayakiriye y que le ha abierto su kandi corazón, ryayugururiye umutima que está recibiendo kandi lo que rikaba ririko rirakira ibyo yo yasezeranye sus hijos yuko abana bayo boronsa ubu de lo bumenyi que es su venida. bw'icyari cyo kuza kwayo. O sea, ni ukuvuga él ko iriko irafatanya el subconsciente con el subconscience na conscience. Icyo nicyo gikorwa iyo iriko irakora. Miren, él está haciendo nimurabe mwebwe iriko irakora muri mwebwe, imbere muri mwebwe ikora ibyo está haciendo esto. iriko irakora El ibyo. subconsciente lo está uniendo con el consciente. subconscience iriko irayifatanya na conscience kugira ngo bikorere rimwe. Usted es una estrella de David. wowe uri inyenyeri ya Dawidi. Consciente y subconsciente uniendo conscience na subconscience ziriko zirafatana ngo zikorere rimwe. Icyo nicyo gikorwa cy'ubwiza todos los escogidos. iriko irakora ku batoranijwe bose, abana b'imfura b'Imana banditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. nta n'umwe azofutwa. No deseamos. Ntitwifuza ko abari mu kindi gice bofutwa. Y miren que hemos hecho tantas. kandi murabona twarakoze ibintu byinshi bishoboka. Imana yaranyemereye gukora ibintu byinshi bishoboka. Naragerageje no kugeraho ndenza ko ku byo noba nitwa ko nemerewe, Yo no deseo que nadie sea kuko borrado. sinifuza ko hari n'umwe yofutwa. kandi naragerageje kuza 20.000 ndabivuga maneras. mu buryo burenga 200,000. He visto que algunos kandi narabonye ko bamwe borrado porque se han Imana ishobora kuba itabafuse kuko bihanganye. escuchado por esa. Ndabona ko Imana yanyumvise ku bijyanye n'uwo murongo, yarumviye, yarubahirije isengesho ryanje. Ariko narabonye ko hariho abandi Ya no pidan más por él. yaramaze no kumbwira iti ntiwongere gusenga ubasabira. Es doloroso. kandi Por eso ibyo te decía en el verbo chocar, birababaje. nicyo gituma byavuzwe muri jambo yambaye umubiri ko byari kuzoba ibintu bibabaje biteye agahinda. el hermano Branham allí. nimurabe mwenda Tabaranamu Eso hariya. fue unos 9 minutos que grabé. porque iyo me iba ni minota 9 nafashe amajwi kuko byaranjemwo, nayifashe amajwi vuba. aho mwenda Tabaranamu también. nawe Sabía nyene quienes estaban a su lado. yaraza bari bari iruhande yiwe, Ibas por el nombre. kandi yavuga ko azona bavuga n'amazina. yaravuze ati umuntu wo hafi yanjye azompemukira, Dios lo aguantó. azongwanya. Murabona Imana yarabihagaritse, we ntiyabikoze. namwe data Biriyamu nawe nyene ibintu byinshi. Ya yo esa parte la dije. Así que Jewe icyo gice narabivuze. yarambwiye ati ngaha wiyubare kuri uyu, aha wiyubare kuri uyu, wiyubare kuri uyu. mu gihe cyiwe ibyo ntiyari gushobora kubikora, ariko yari yamaze kuba ariko arampa anyereka ingene byari kuzoba bimeze igihe ubwo bukozi bwari gutangura mu mwuzuro hagati mu ishengero. realmente se cumplirá. aho mu mwuzuro hazoshikirizwa bwa butumwa bwa jambo wambaye umubiri, yambaye umubiri. El ataque del kuko buri gihe igitero cy'umwansi atera ijambo, kandi aho ariho hose hari ijambo riba ryihishije mu ahí mubiri. es el ataque. nuko rero igitero kiri Fue la ngaha, palabra niho haba que le igitero. atacó la serpiente a Eva. ijambo n'inzoka yakoresheje mu kurwanya Eva ntiyatumbereye wenyine rimwe na rimwe bukwi na bukwi ngo watumbere wenyine, ahubwo yakoresheje kumusukasuka, kumuhendahenda. ati mbega Imana yoba yakubwiye ngo mbega mubona yateye iki?
ijambo Eva yari yarahawe ntiyatumbereye Eva tuvuge ngo umubiri ahubwo yamuteye akoresheje ijambo araheza arashika ku ihangiro ryiwe, ariko ngaha ntazoshika ku ihangiro ryiwe. Ahabo bazomenya kugenzura gutandukanya ivy'ukuri n'ivy'ikinyoma, kuko barafise umumarayika ariko arakora uko kurobanura. Nuko rero igikorwa kiriko kirakoreka ni igikorwa nabo nyene bariko bagenda bamenya. Mu gihe ibyo bitari bwakoreke bose bariko bagenda batazi, bariko baragendagenda nk'uko abantu bavuye muri Egiputa benshi ari isinzi ikivunga. Ariko murabona ku iherezo kubo guhera ku myaka 20 ukamanuka ukaduga nta numwe yinjiye uretse Yosuwa na Kalebe gusa. Murabona ntitwasubiye inyuma, ariko murabona mu muryango wa Kalebe yavuye mu muryango wa Yuda, umuryango wa Yosuwa nawe wari umuryango wa Efurayimu. Nimurabe Efurayimu rero aho bica bija mu icyo gice cy'imiryango 10 ariyo yashizeho ibimasa 2 vya zahabu, kimwe i Dani ikindi Beteli. Ariko murabona hariho igice aho reka tuharabe twagira turangiza, ariko ndibaza no mu kigabane nyene cya 11, kuko Robowamu yagira akora ikintu ariko Imana iramubuza. Reka turabaho biri nimba ari mu kigabane nyene cya 11 cya 12. No lo tengo aquí, no lo había retratado esa parte. Sinari na foto y'ico gice sinagifise ngaha. Busquen 12. Nimurondere kuri mu kigabane cya 12. Sería qué? Sería 12. Ho bari hehe? Ni 12 20. Abami ba mbere 12 23. 22 21 ngaho. 23. Ni 23. Del 21 él dice guhera kuri 21, ariko Rehobowamu ashitse i Yerusalemu akoranya umuryango wose w'Abayuda n'umuryango w'Abenyamini. Aho hari imiryango 2 bakorana ari ingabo z'abahizi 180 bo gutera inzu y'Abisirayeli, no kuvuga umuryango wo mu buraruko. Ndiko ndasoma, reka turabe haruguru gatoya. Guhera ku murongo wa 16 maze Abisirayeli bose babonye yuko umwami yanse kubemerera baramubarira bati, Dawidi hari icyo tumwegako? Reka nta mugabane dufise kuri mwene Isayi. Yemwe Bisirayeli, hogi twitahira imuhira. Nawe Dawidi urimenya mwene umuryango wawe. Nuko Abisirayeli baritahira basubira iwabo. Ariko Abisirayeli baba mu bisagara by'Ubuyuda, abobo Rehobowamu arabaganza. Bukeye umwami Rehobowamu arungika Adoramu ariwe yagaba iby'abanyabikebere. Abisirayeli bose bamutera amabuye arapfa. Umwami Rehobowamu abyumvise atarakwakwanya yurira ku mukogote wiwe ahungira i Yerusalemu. Hahatswe gato ngo nabo bamutera amabuye, kuko ariko Abisirayeli bagararije inzu ya Dawidi gushyitsana bugingo n'ubu. Maze Abisirayeli bose bumvise yuko Yerobowamu yagarutse, batuma kumuhamagara ngo aze mu ikoraniro ryabo, baca baramwimika aba umwami w'Abisirayeli bose. Ntihaba hakigira usaba ab'inzu ya Dawidi atari umuryango wa Yuda gusa. Ariko Rehobowamu ashyitse i Yerusalemu akoranya umuryango wose w'Abayuda n'umuryango w'Ababenyamini, bakorana ari ingabo z'abahizi 180 bo gutera ab'inzu y'Abisirayeli ngo bagarukanire Rehobowamu mwene Salomo igihugu. Rero bagira yari gukora nk'ibiriko birakogwa ubu, yari kugarura bundi bushasha umuryango wa Dawidi wasekuruza. Maze ijambo ry'Imana riza kuri Shemaya umuntu w'Imana ritibarira Rehobowamu mwene Salomo umwami w'Abayuda nabo mu muryango w'Abayuda bose n'uw'Ababenyamini n'abandi bantu bose uti kunikuhoraho agize.
abo n'abafasha baba bari ngaho, abo bandi bantu bose este tiempo hacer nibo muri iki gihe ni ba bantu muri iki gihe bagirira neza umugeni. Abo ntibazobura ingero, bazoronka ubugingo budashira. así ha dicho Jehová. Utuku ni kuhoraho agize Ni ngo peleáis nimuze contra muduge vuestros kurwanya hermanos, abiwanyu los hijos de b'Abisirayeli, Israel. Volveos cada uno ngo a su nimwitahire casa, umuntu wese porque asubire esto lo iwe, he hecho yo. ngo kuko ibyabaye byavuye kuri Y we. ellos oyeron la palabra de Nuko Dios, bumvira y ijambo volvieron ry'Uhoraho, su cuerpo baritahira a la palabra nk'uko de Uhoraho yavuze. Dios. O sea que la línea de Ni ukuvuga ko umuryango wa Robowamu es esa línea de esas doctrinas ari uwo muryango wo mu miryango, mw'iyo miryango ibiri ni umuryango wumvira. y miren, yo leí ahorita de la Nimurabe mu kanya del nasomye, escribió reka ndabe ko nohabona aho yanditse que ko- esa parte la dejé allá. ako gace nagasize hariya sinakazanye. Cuando hizo eso Jeroboam, Ko igihe Yerobowamu yakora ivyo dinastía, yari yashyizeho umuryango we wari kuragwa mu mwuzuro iyo ukora ibibereye. Imbere gato mu cyanditswe naho yaranditse ko ngo fue adoptado. ntiwarazwe mu mwuzuro. Es bueno colocar eso. Ni para que byiza ko tubishyiramo ivyo kugira ngo bijemo ko uwo muryango wa Yerobowamu, adoptada su ko dinastía. uwo muryango wa cyami waho kutarazwe mu mwuzuro, uzoragwa mu mwuzuro uzoba umuryango wa La Yuda, cual es obediente. ari uwo muryango wubaha. Kuko nimurabe mw'uwo muryango niho hakomotse Yesu, kandi we yarubashye arumvira ijambo ry'Imana. Yaravuze ati, mwami, Conforme a tu palabra. nibibe nk'uko ijambo ryawe rivuze, nk'uko ubugombe bwawe buri. Y en el fin del tiempo, Kandi no ku iherezo ry'igihe también en byongeye esa segunda parte muri del iki libro del gice profeta cya Isaías, kabiri cyo mu gitabo cy'ubuvugishwa bwa Yesaya, ngo no gutangaza umunsi wo kwihora kw'Imana yacu. está proclamando, Naho está nyene hablando, uyu ariko aratangaza, ariko avuga nka bya bindi nyene ati, nibibe nk'uko ubugombe bwawe butunganye buri mwami. él y su grupo Ni ukuvuga serán we obedientes. n'umugwi wiwe bazoba abantu bubaha bumvira ivyo Imana iriko iravuga, iriko irabizana kwitegura ko kuragwa mu mwuzuro kwabo. Kandi uwo muryango, Esa dinastía será uwo muryango wa adoptada. Cyamu uzoragwa mu mwuzuro. Esa línea será Uwo transformada. muryango uzohindurwa. Esa línea Uyu es la que muryango él tendrá en el milenio niwo reinando. yo izoba ifise mu nganji y'imyaka igihumbi uri kuraganza. Esos reyes y sacerdotes Hariho n'abo bami n'abaherezi neza bava mu muryango wa Dawidi. ahora recuerden que esos dos palos están Mwibuke rero izo nkoni zibiri kubu ziri kumwe zirafatanye. Aho rero hariho n'imiryango 10 nayo nyene. todo eso Rero ibyo byose nibyo biriko birabera muri iki gihe cya nyuma, biba ku mabuye mazima, ku biremwa abantu. todo eso Ibyo byose si ustedes llegan a ver mwebwe mushoboye kubona cómo es que eso se forma ingene ivyo bikoreka, en el pensamiento, ingene biza mu ciyumviro, biba mu ciyumviro, es que n'ingene se proyecta, birungikwa. es como si fuera una pizarra, Ni nk'uko yoba ari nk'ikaramu y'igiti, usando kereyo, nuestra boca y nuestras manos para turiko hacer dukoresha akanwa n'amaboko kugira ngo tubicapure, kugira ngo mubitahure. Ni ibintu byiza cyane en medio del ingene igikorwa cy'Imana kimeze hagati mu bantu, pueblo y ha hecho. n'ingene yabigenjeje, ingene yabikoze mu bihe byose. Ahora se está hablando más de Ivyo rero ubu biriko biravugwa bijyanjaguwe, vyerekanywe neza ingene bigenda, Dios en medio de ingene Imana ikorera hagati mu bwoko bw'ibiremwa abantu, y se está dando a conocer así kandi de una forma biriko biramenyekanishwa ku mu buryo buciye bugufi, porque el Dios creador kuko del cielo y Imana umuremyi w'amajuru n'isi ibigira ibintu biciye bugufi lo sencillo, lo kugira ngo abaciye bugufi bashobore kubitahura, babisobanukigwe. y Kandi esa línea de la uwo muryango los palos, w'izo nkoni zibiri, parte que fue hablada icyo gice en repetidas ocasiones, cyavuzwe mu nshuro nyinshi, bivugwa na mwene data William ko vyovuzwe, ko ivyo vyobaye biriko biramenyekanishwa. Kandi yaravuga ati ivyo ni kubiceceka, kuko mu gihe ciwe nticyari bwaba igihe del trono de
cyo kugarurwa kw'intebe y'ubwami ya Dawidi ni muri iki gihe. Icyo nicyo gituma biriko biravugwa mu buryo bufoboye neza, kandi icyo nicyo gituma bivugwa nk'uko nyene bivugwa. Kandi mwene data Branamu ntiyabivuze uku, na mwene data William nawe, ariko uko niko bivugwa muri iki gihe, tuvyiganisha ko ari vyacu tuvyigaruriye. Kandi haravugwa ku vyanditswe bitashikijwe mu bihe vyarenganye no mu bihe vy'ishengero no mu gihe cya mwene data William. Ubu rero niho bishyitswa mu mwuzuro ivyo vyanditswe, no kuvuga ivyari bishigaje gushitswa tukiri muri iyi mibiri yo ku isi. Uko niko twatanguye tuvuga ku vyanditswe, no kuvuga ko ivyanditswe ibisigaje gushitswa tukiri muri iyi mibiri bitegerezwa gushitswa byose. Nta cyanditswe na kimwe cyo gusigariza hanyuma, ni mwaka kanya. Ni ukuvuga igihe yabwira wa mugore hariya ati mbwira uwo ari we kugira ngo nje kumusaba canke ndamusenge canke ndamusaba ayo mazi. Ati ndiwe, ati ni jewe. Murabona we hariya yamubwiye mu buryo bufoboye ati ni jewe ndiko ndavugana nawe. Nicyo gituma uyu munsi muri iki gihe cya nyuma mu ihema nini katedrale ibintu biravugwa mu buryo bufoboye, bigasubirwamwo, hagasubirwamo ngo ni jewe ndiko ndavugana namwe, ni jewe ndiko ndavugana nawe watoranijwe n'Imana, mwana w'imfura w'Imana. Ni je ndiko ndavuga bukwi na bukwi nshika ku bugingo bwawe, ndiko ndakora mu buzima bwawe. Ndi muri iri jambo ririko riravugwa nkoraniriza hamwe integerabwenge zibiri. Ese vuba izo ntegerabwenge zibiri zoba zibiri kumwe mu batoranijwe b'Imana bose bashobore kubona mu buryo bufoboye neza integuro y'Imana ihwanye n'iki gihe cya nyuma, bageraho bashobora kubona bwa buringanire, kandi mushobore kubona abapfuye bagiye kuzuka mu izina rihoraho ry'umwana wa Dawidi. Murabona umwana wa Dawidi kuko ni mw'uwo muryango, ivuga yuko yari gushyira izina ryiwe muri uwo mugwa. Imana biciye mu muryango wa Yuda, aho niho hari izina, si mu muryango wa Efurayimu. Ni byiza, Imana ibahezagire, Imana ibarinde. Ribaye ihigwa n'umugisha ukomeye cyane gushobora kuyaga namwe nk'uku, nk'ubu buryo buciye bugufi nk'uku. Aya majambo ari Imana yampaye muri iyi minsi, ejo guhera na hirya y'ejo, kandi ku mugoroba nari nihebuye tereka ndayafate mwaka kanya nyene kugira ndungikire indamukanya bo muri Afrika. Ariko bibaye vyiza, nari nashyize ku dupapuro tubiri, nari gutegezwa gufata telefone zibiri. Ndavuga nti mbega nzobikore kuwa gatanu canke kuwa gatandatu na kamera kugira ngo umuntu afotore. Ariko raba Imana ibikora mu buryo buciye bugufi cyane. Rero sinihanganye ngo ndabibike kweza kuwa gatanu. Byiza rero twabivuze gutyo, rero Imana ikigendera duha byinshi ku bijyanye n'iki cigwa, kuko harimo byinshi umuntu azaracagagura buri gihe. Iyo haje ikintu vyiza umuntu nuko yokivuga, rero gutyo tukagenda turagura cyane dusubiramo ivyavuzwe. Imana ikagendera duha n'uwundi muco mwinshi ku bijyanye n'ivyo vyose no ku bindi vyigwa vyose, kuko dufise umusozi munini w'umutima ari Imana yamubwiye ati gaburira abo bantu. Yaritegereje, yabonye, avuga ko yabonye isinzi ry'abantu benshi cyane, ati ikoraniro rinini cyane. No kuvuga singaha gusa, ni nabo bose bari mu bihugu byose. Kandi umuntu ariko araraba nk'uko arashobora kuvuga ati oh Mana, aha ndiko ndavugisha icyo gice cy'iryo sinzi ry'aba bantu bari bambaye imyambaro yera, bafise amateofaniya, kuko ijambo irishika kuri teofaniya kandi riva kuri teofaniya rijya ku yindi. Nicyo gituma baryakira, nicyo gituma mwebwe muriko muranyumviriza ngaha, mwebwe murashaka kumenya, ntimukekeranye ko mwebwe mufise iyo teofaniya kwirikira bafasha yakira ijambo ry'isezerano ryo mu ihema nini katedrali.
ni kubera ko muri ko murumviriza Para decirle amén. muri ko murumviriza Yo lo kugira ngo creo, muvuge yo muti entiendo algunas amen cosas, pero lo ndabyizeye creo, naho Señor. ntizera ibintu kanaka ariko ndabyizeye mwami reka rero mu mwanya agenda babwire ni nta makenga na matoya yobaho Y a usted, su ko teofanía nos mwebwe ayuda. ko teofaniya yanyu iriko irabafasha Y aquellos que escuchan. kandi Y más bien lo que abo hacen es que bumviriza comparten, a usted también le nabo digo lo icyo mismo, bakora pero de bakagwanya otra forma. ndababwira nk'ibyo nyine ariko mu bundi buryo mwebwe nta teofaniya mufise Y eso hay que decirlo. kandi ibyo ni uko bivuga kugira ngo babitahure Teofanías. hatahugwe abari bo abafise amateofaniya imyambaro yera n'abatayafise ariko imana ishimwe ko mwebwe munyumviriza mukizera mukavuga muti amen kuri iri jambo ryose mwebwe mufise teofaniya mwebwe muri abo mu muryango wa dawidi Así que Dios les bendiga. rero imana ibahezagira imana ibarinde kandi Sin desmayar. mubandanye atakudendebukirwa kandi buri munsi mugire ishaka n'ingufu nyinshi kugira ngo mushike ku ihangiro kandi dushike aho twicara ku ntebe y'ubwami ya dawidi ahicara umwana wa dawidi iryo niryo hangiro tuzonesha kuko intsinzi yaramaze kuvugwa guhanurwa kandi turiko turagwana n'uwo mwansi yamaze kuneshwa Eso nos ni ukuvuga ku ibyo biduha kumva dufite umutekano ariko ntimwiyanjanjwe ko buri gihe mube mwambaye ijambo ibigwanishwa by'imana y ikigwanishwa cy'imana algo en este tiempo kandi imana yaraduhaye ikintu muri iki gihe itatanze mu bihe byarenganye en el hermano twarabibonye gusa muri mwene data Branamu no muri yesu Dios operando esa parte imana iriko irakora ibijyanye n'icyo gice y en este tiempo se ha repetido muri iki gihe naho byisubiyemwo no muri mwene data William naho nyene pero no se dio a conocer ariko ntivyamenyekanishijwe mu buryo bufoboye ibanga pero vean allí ariko murabona hariya Jesús perdonó yesu a ese que estaba yarababariye umwe yari ari ku musaraba yaramubabariye ibyaha y vemos más adelante su ministerio kandi hanyuma turamubona mu bukozi bwiwe pero quién es este bari baramubwiye bati mbega uyu ninde mu bukozi puede bwiwe perdonar pecado baravuze ati mbega uyu ninde yoshobora guharira ibyaha y lo vemos en la cruz ariko turamubona ku musaraba obra ariko arakorana cya gikorwa en su vida en su ministerio ku kanyuma mu buzima bwiwe mu bukozi bwiwe y en el hermano Branham kandi muri mudata Branamu como en ese momento naho twarabonye ingene muri ka kanya el diablo estaba haciéndole esa trampa porque ya se lo había kibi hecho. yari karamutega umutego kuko yari yabibwiwe Él los perdonó ariko murabona ba bantu yarabababariye kandi nanje ndabababariye ati ndabababariye niko yavuze de venir a perdonar bari gushobora kuvuga bati ni gute uyu muntu yobabarira ibyaha ni byoshoboka gute estaba visitando mwibuke ko hari Imana yari kigendera ihanga ryayo biciye muri Revera William Branham y o sea era Elohim era la ni ukuvuga yari Elohimu kwari kugaragara kw'Imana muri kiriya gihe y lo iriko irakora kandi ibyo nyine nibyo bihari no muri iki gihe cuando dice que le son dadas vestiduras blancas igihe bivugwa yuko bahabwa imyambaro yera a los 144 murabona bya bihumbi 144 a las fatuas inkumi z'ibijuju y llegará el momento hazogera umwanya wabo miren kandi nimurabe cuando la esposa la igihe mushiki wacu hati right yasabira abana biwe wewe quizás no supo nta nubwo kumbure yamenye ibyo yari yasabye ibyo ari byo ariko nimwibaze yari uwizera y ella pidió algo kandi we yasabye ikintu imana yaracubahirije we muri uyo mwanya yaragize ijambo rirema mu kanwa kiwe ella le creó teofanías a sus hijos we yararemeye teofaniya abana biwe o sea que ni ukuvuga mi petición es que Dios ko isengesho ryanje ni uko imana yokwishura amasengesho yanyu mwebwe abatoranijwe n'imana ku bw'ineza y'imiryango yanyu imana vamos a decir ntibaharure ko reka tuvuge ngo ibyo bavuze que Dios los escuche a ustedes kandi imana ahubwo yumve mwebwe kuko murabona ko hariya abo basore bari ko baragira ibyo bishakiye pudo haber tomado en cuenta kandi eso, imana yari gushobora kubibahora pero por la palabra de ariko ku bw'ijambo ry'uriya mugore situación de
esos muchachos byarahinduye ingene abo basore bari ni bameze sabían. bo nta nubwo bari bazi icyo we yaravuze icyo yarasavye. O sea, agárrense de eso, porque Dios ni ukuvuga ivyo mubigumye neza kuko Imana escogido de Dios. irumvira uwatoranijwe w'Imana umwana wayo. Mwenda Tabranamu yavuze ko umwana w'Imana afise ububasha bukomeye kurusha umumarayika mukuru, kandi ayo n'amajambo akomeye aremereye. Así que crean en esa palabra Rero mwizere iryo jambo, y pídanle a Dios. mwizere iri jambo kandi musabe Imana. Mwibuke ko gukwegwa kwa gatatu havuzwe ko kuzoba ari uk'umugeni, inkumi z'ibijuju, abazimiye n'ibihumbi 144, ariko bivuga ko hazobaho n'intambuko yabo mu miryango yacu. Nimurabe intambuko yabo mu miryango n'ubu. Pidan por las familias Sabira abo mu muryango que yanyu vean que todavía ko woba ubona kugeza n'ubu, ariko we warasavye bandanya uhata ivyo nyene. Botegezwa guca mu kababaro gakomeye, ariko ntibazozimira, ntibazopfa rubi. Ico nico ngira akamaro cyane. Bazogira ubugingo budashira kandi tuzobabona hariya. no se preocupe. No kuvuga ntimuhangayike ngo muhagarike umutima, murazwe ishinga nuko batazoja mu izamugwa, ariko Que no se va a perder. munezezwe nuko batazozimira. Esa es la seguridad. Uwo ni wo mutekano ku batonzwe n'Imana ku bw'ineza yabo mu miryango yabo. Que lo que le pidan al Padre creyendo. Nuko icyo musaba data mwizeye, Imana izokibaha. Escritura de San Marcos. Cya cyanditse cyo muri Mariki ikigabane cya 11. Nimurabe uyu munsi kiriko kirashyitswa kandi kizoshyitswa mu mwuzuro muri umu munsi wo muri twebwe. Ni vyiza, Imana ibahezagire barinde kandi tubandanije. Esto, como dice el hermano Branham, Nk'uko Mudata Branham yavuze mu bibatanijwe ati ibi birampindura, ibi biraduhindura, que la palabra es la que kuko ijambo niryo rihindura, rigenda rirahindura abana baryo, abana bayo. colocarle Ni vyiza, como tema turashobora kucita ikigwa estamos hablando de los twariko turavuga de las escrituras al principio, ku pero cyanditswe mu ntango, ariko turiko turavuga mu mwuzuro el diamante, ku bijyanye los palos y na todo eso. diyama n'inkoni zibiri n'ibyo bintu byose. Hay un tema que es el que estaba Hariho leyendo hace ikigwa poco, que nariko ndasoma vuba cyiswe ngo diyama nkuru nini y'Imana. podemos colocarle ese tema. Turashobora kucyita iki kigwa gutyo, El diamante diyama nkuru nini en el establecimiento del rey mu kwimikwa y trono de ku David. bwami n'intebe y'ubwami ya Dawidi. El gran diamante Diyama nkuru nini en el establecimiento mu kwimikwa del reino. ku bwami n'intebe y'ubwami ya Dawidi. Hoy Uyu munsi ku wa 4/16 z'ukwa 11 uyu mwaka wa 2023, kuri jewe ribaye ihigwe rikomeye n'umugisha poder dirigirme gushobora kubavugisha mwebwe mwese abari ngaha. diamantes de Dios, piedras Amadiyama y'Imana, amabuye mazima y'igiciro, n'abariko barumviriza kandi batubona muri uyu mwanya, amabuye y'agaciro na mwebwe y'igiciro kirenze gikomeye cyane. Ndagushemagiza data, niko yavuze. Mbega ni hehe aho? Te alabo, Padre, Ati ndagushemagiza data, creador de los cielos y de la muremyi w'amajuru n'isi, escondiste estas cosas kwibi de los sabios bintu wabihishije abanyabwenge n'abahanga, y las revelaste. ukabihishurira abana bato, Las inzoya. revelaste a esas Wabihishuriye piedras preciosas. aya mabuye y'igiciro. San Mateo 11, en aquel Matayo tiempo, muri icyo gihe respondiendo, Jesús dijo, Yesu aravuga ati ndagushemagiza data nyene ijuru n'isi, kuko ibi bintu wabihishije abanyabwenge n'abahanga, ukabihishurira inzoya abana bato. Abana bato nibo nimurabe ingene yabishizemo ngaha, kandi aho turashobora gushyiraho ngo amabuye y'igiciro, amadiyama ay'Imana iriko iraringaniza, kugira ngo umwe wese ashushanye, ntashushanye igice gusa cy'umunywa w'amazi, ahubwo umunywa w'amazi wose uhese wugaye amabara indwi y'umunywa w'amazi. Icyo n'ikindi kigwa twovuga ko icyo ari cyo isezerano,
ariko byuzuye harimwo amabara ndwi circo iris. umuzingo uhese wugaye. Bueno, que Dios les bendiga. Ni byiza Imana ibahezagire kandi barinde bazigame mwese. Había fotografiado. Mwari mwafotoye. La Biblia y me puse a leer de aquí. Nari nafotoye impapuro za Bibiliya No sé ndazishyira si nga. alguien aquí estaba pensando eso. Sinzi ko hari umuntu yariko ariyumvira ku ivyo En otro lugar iba a pensar eso alguien. canke ko hari umuntu yari kuvyiyumvira mu kindi kibanza kanaka, Porque fue exactamente así. kuko Como que, ¿dónde estás leyendo tú si no tienes ahí la Biblia? aho uriko urasoma wowe udafise Y Bibiliya. ahí hice y expliqué ahí que, Aho rero que la persona nasiguye cuando está leyendo, ndavuga muchas veces yuko dice, umuntu ariko arasoma hariho abantu estoy bavuga pensando bati yo por allá otras cosas y me wagasanga ariko ariyumvira ibindi bintu ugati nahobye ibyo yariko arasoma, y lograr captar kandi gushobora eso a la persona gutahura ibyo ku de no dejar muntu que se meta nada. iby'uko atoreka ngo hagire ikindi kintu na kimwe kimwinjiramo mu gihe ibintu biriko biravugwa. Harashobora kuza icyiyumviro akebutse akavuga ati mbega yariko avuga iki Y decía byancitse. allí que ese control lo vamos a tener. Nariko mvuga yuko ubwo bugenzuzi rero tuzobugira, gushobora kugenzura De que tú estés ubwenge leyendo algo y no tengas que mirar para atrás. kuko wowe uri Que kurasoma estés escuchando ikintu algo y no tengas que volver a escuchar. tohindukira ngo Porque ahí es donde wumvirize viene todo ibindi, eso. kuko aho niho En la ibyo bindi mente. bintu byose bica biza Y mu dice, bwenge. "Entender que léelo otra vez esa Wewe rero partita". wotegeza gusubiramo Porque gusoma urwo me puse a rupapuro pensar en el kuko arroz y naciye soya que tengo allá nca puesto, niyumvira me puse a ibiharage pensar en n'umuceri buscar material por nashyize allá. ku ziko Y me canke fui, tengo que darle para atrás. nati ntegerezwa gusubira inyuma ngasubiramo. Control lo vamos a tener. ubwo bugenzuzi Así como tuzogera aho tenemos control tubugira en otras cosas, nk'uko dufite ubugenzuzi ku bindi bintu bifatika, que Dios nos está ayudando desde aho la ABC, Imana irekira dufasha guhera kuri ABC, controlando nuestro vocabulario, nuestra forma de tugenzura hablar y todo amajambo eso. dukoresha ingene tuvuga n'ibyo byose Y lograr no tener ngaha naho control nyene, con eso, ya kandi sabemos gushobora kugenzura ibyo rero no kuragwa mu mwuzuro. sí. Esa partecita está ahí, hay que Ako gace no kuraba ingene muga como dije que hay que cortar y todo, a lo mejor hay que editar esa parte ahí. no Pero ya kacyacutse ariko no nosotros kugashyirako, ariko twebwe Y ya hasta los turatahura uburyo Ay, parece que cortaste algo porque no sé, bene data baravuga bati pero como Dios lo ha hecho en este ariko ingene Imana ibintu yabikoze Es muri una iki forma gihe tan sencilla. mu buryo buciye bugufi cyane. tiempo, que a esa misma escritura, ¿ves? Niwe Estas na cosas, cya cyanditswe nyine murabona ibyo bintu warabihishije, del ubihisha conocimiento abanyabwenge que tienen. n'ubumenyi bwinshi cyane bafise, Imana ikaza ikabikora mu buryo buciye Que ahí bugufi pueden cyane decir, no, eso no puede ser. ku buryo bashobora kuvuga ati oya ibyo ntibishoboka, uriya n'umuntu yigirisha yafashe ibyo ariko yishyira mu kibanza kitari iciwe. Uko niko bavuga kuri Yesu ati ntidushaka kuyoyo tuganza, Las mismas escrituras. ariko harisubiramo bya byanditswe nyene, ariko vyisubiramo mu bandi bantu batandukanye, mu bandi Es lo bantu mismo que está ocurriendo ahora. nibyo nyene biriko biraba mu uyu mwanya. Cuando no están viendo que es el mismo Espíritu Santo el que ha dejado todo. Ntibamenya ko ari mpwemu yera ari we yashyizeho byose, No tenía que estar kandi kubera ko we atategereza kuguma ariko arabibwira umuntu n'umwe ingene ibintu byari kuzogenda, kuko we yakora ibintu mu ibanga. Este es el que, así cualquiera. Ntiyari kuvuga ati raba uriya n'uriya bigenze uko hoho uwo ari we wese yobaye abizi. Dios sorprendió. Ariko Imana yarubiriye bose uretse gusa abatoranijwe. Porque ellos lo que dicen es, Byabaye iby'impanuka ku bandi uretse abatoranijwe, kuko bo baravuga bati mwami ibi nibyo jewe nari ndindiriye ko vyogenda uku, ndavyizeye kuko ndiko ndaba inyuma y'igitwikirizo kandi nari ndindiriye uku kwizera ko kunyakugwa. Ibyo nivyo bo bariko baritegereza, nicyo gituma kuri bo nticyabaye ikintu kibubiriye kije cy'impanuka, kuko barazi ko buri gihe Imana yamye izirakora biciye mu gitwikirizo si cy'umubiri. el ojo se abrió otro. Ijisho rirahuma hakuguruka irindi, ijisho rirugagwa hakuguruka irindi. Kandi uyu munsi Por mis dos, murabona ku bw'inyonga zanje zibiri, sus dos ojos. ubu rero ni inyonga zayo Tenía zibiri. dos ojos. Murabona Ahí Apocalipsis capítulo 1. ahari inyonga zibiri, uvyahishuriye hano ikigabane cya mbere, amaso abiri, Esos son los ojos de Dios kandi izo nizo nyonga amaso y'Imana ariko arazunguruka isi para juzgar.
kugira ngo ace urubanza. viene con ni ukuvuga esos pies de bronce. azanana n'aya maguru y'umuringa, kandi ibyo bishushanya igihano, urubanza rw'Imana. Ya habíamos acabado. Ni byiza twari twarangije, ariko muraza kugashyira ko hanyuma murabe ko muza kubisubiramo. Ni byiza, Imana ibahezagire barinde mwese. Ndabashimiye bundi bushasha ku bw'aka kanya mu mpaye nk'aka. Ni umwanya w'umugisha ukomeye, No tan solo ustedes, sino kandi si mwebwe gusa, están ahubwo ni kuri abo bose bameze nk'amwe, preparándose para bariko baritegurira ukunyakugwa. todo les llena de alegría. De Bose birabuzuza umunezero, ibyishimo. Nimurabe ejo hermana, yaravuye mu mubiri wa mushiki wacu, un momento en donde ari we hazogera umwanya el último aho que hazogera umwanya aho uwa nyuma azoshika ya hariya no va a haber más funerales, dice ntihongere kuba amaziko. Niko Mwita Branham yavuze, ni ukuvuga hazobaho uwa nyuma que no va a partir. aho atawundi azokongera kugenda. Ni ukuvuga uwa nyuma azogenda, hanyuma ntihongere kugenda uwundi n'umwe. Él dice Moisés y Elías. Yaravuze ati Apocalipsis, Mose na Eliya, ibyahishuriwe Yohana 15 cyangwa 12, yaranditse ko ku ruhande ngo Mose na Eliya, esperen hasta que ati murindire kugeza aho, sean reunidos, o esperen hasta que murindire kugeza tus consiervos, algo así dice. aho Una partecita ahí que les pone Moisés y Elías. hari aho kiyandika ngo Mose na Eliya. Excepto ellos, Ikimatejo cya gatandatu ni cya Por ahí. o sea que ikimatejo cya gatanu, están viendo ni ukuvuga quién es el último, aho yari karabona uwa nyuma uwo ari we, del cual pues tiene una obra que llevar a cabo. ari we afise igikorwa cyo gukora mu minsi 3. De un tiempo y se le dieron vestidura blanca. Cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido aho muertos por uguruwe causa de la palabra de ikimatejo Dios y por el mbona testimonio ubugingo que tenían, bwishwe ku bw'ijambo y ry'Imana clamaban a n'intahe gran voz bashinga, diciendo, "Hasta cuándo, basemerera Señor, n'ijwi rirenga batuzogeza santo y ryari verdadero, ga mwami purgas uwera toda w'ukuri, nuestra sangre uzogeza ryari en los que moran kudahora en la amaraso tierra, yacu la ababa tierra, ku isi?" y se les dieron vestidura blanca. Bahabwa imyambaro yera. Esos son los que están debajo del altar. Abo ni bamwe bari munsi y'igicaniro. Y se les dijo que descansasen Babwirwa ko borindira kandi kanya gatoya kugeza huzuye igitigiri cya bagenzi babo n'abavukanye babo nabo nyene bazotegezwa gupfa nkabo. Aha havugwa ku 144, hakavugwa no ku bukozi bwa Mose na Eliya. Mbega twabisomye ryari? Miren en la partida de Abi, Nimurabe igihe Abi yava mu y mubiri, él escribe ahí, yaranditse ko ngaho escribe ahí, yaranditse ko ngaho ngo Apocalipsis 11, ivyahishwe Yohana 15, 11:19 kugeza kuri 19. y se les Ego dieron vestidura blanca, ati y se les bahabwa dijo que imyambaro descansasen yera, por un poco de babwirwa tiempo ko hasta que baruhuka se kandi complete gahe el número de gatoya los conciertos. kugeza hakwiye igitigiri Y cya escribe bagenzi Moisés y babo. Elías, Yaranditse ko ngo Mose y na sus hermanos, Eliya los 144,000. n'abavukanye babo 144. O sea que ya esa parte ahí, ni ukuvuga ko icyo gice ngaho ayer murabona ejo haravuzwe kuri wa mushiki wacu yava mu mubiri, y ahí kandi vean hasta en murabona esos saludos así no, que son no muri izo ntasho mwene izo ziba ari n'iz'umubabaro kuko tuba twabuze uwo dukunda. ciertas cosas Aho naho nyene Imana importantes, iraduhamwo algo ibintu de la ngirakamaro trompeta cyane. Haravuzwemo ibintu by'inzamba y del séptimo sello n'ikimatanijwe cy'indwi, y kandi vean siempre llega un punto murabona buri donde gihe haragera finaliza aho igikorwa gisozerwa, kuko ikimatanijwe cy'indwi ni kikigendajuru cy'imico. Niko Mwita Branham yavuze. Ariko reka tubigarukirize ibyo ngaha, Dios lo va kandi byose Imana izobananye igendera bimenyekanisha nk'uko yamye ibikora buri gihe biciye mu gikoresho cyayo medio de la iglesia, hagati mu ishengero, los escogidos, hagati mu batoranijwe bo muri iki gihe cya nyuma, cumpliendo lo que él prometió. iri kirashyitsa ibyo yasezeranye. Necesitamos esa fe de rapto. Turakeneye ukwizera ko kunyakugwa, niko Mwita Branham yavuze. Él los mandará. Yo izokuduha, izokurungika. Y ahora es, Kugeza ubu ya lo está dando. yo iriko irabitanga. Gute? Él lo prometió. Yarabisezeranye, yavuze ati No, que ya izobirungika. fue hablado. Si ukuvuga hatoya uko kwizera kwaramaze kuvugwa. Él los mandará. Lo ha prometido. Yo izokurungika, yarabisezeranye. Ehehe, mwihema rinini Ahí está katedrale. ya esa palabra Aha rero niho iryo jambo siendo ryamaze kuba ririko rirashitswa. el futuro Kazoza haciéndose presente. kariko kaba kubu.
Ya es una realidad eso. kugeza ubu ivyo ni Ya ukuri estamos kugeza ubu escuchando, turiko turumviriza viendo, palpando tubona dukorakora los truenos, imituragaro que es la fe de Rafa. ariko kwizera ko kunyakugwa Él los mandará, lo ha prometido. we Porque lo ha azobirungika prometido, yarabisezeranye es una promesa. yarabisezeranye kuko ni isezerano kandi nimba ari isezerano imana itegerezwa kurishitsa ivyo rero nivyo imana iriko irakora ubu iriko irashitsa isezerano ryayo imana ibahezagire kandi ibarinde mwese